nyigisha kwizera, nyigisha gukunda, kugira ngo inzuzi z'amazi zitembe muri jewe. Nyigisha kwizera, nyigisha gukunda, kugira ngo nzane ubugingo kuri wewe. Ukwizera, ibyizigiro, urukundo, ibyo bitatu, ariko urukundo rubiruta byose. Nico gituma nizera nkizigira ko ushobora kunyuzuza urukundo. Ubugwaneza, uguca bugufi, amahoro, umunezero nico gitsibo c'ubugingo mugeni. C'est le joyau, le bijou qu'il recherche quand retentira. Nitwo tugenegene tuzorodegwa igihe hazovugwa ngo nimuhaguruke muje gusanganira umukwe. Ukwizera, ibyizigiro n'urukundo, ibyo bitatu, ariko urukundo rubisumba byose. Nico gituma ndizera, ndizigira ko ushobora kunyuzuza urukundo. Bientôt il apparaîtra pour prendre son épouse. Vuba azoseruka ngo ajane umugeni wiwe. Que trouvera-t-il en toi et en moi? Mbega azosanga iki muri wewe no muri jewe? Rien d'autre que sa nature, et ça c'est l'amour. Nta kindi kiretse kamere kiwe, nago n'urukundo. Oh Yesu, Manifeste-toi en moi. igaragaze muri jewe. La foi, l'espérance, Ukwizera, ibyizigiro n'urukundo, ibyo bitatu, mais l'amour. ariko urukundo rusumba byose. Quoi? Nico gituma ndizera Et j'espère kandi ndizigira que tu puisses ko ushobora kunyuzuza urukundo. la foi, l'espérance, Ukwizera, ibyizigiro, urukundo, ibyo bitatu, mais l'amour ariko urukundo la plus grande. nigo ruhambaye. C'est pourquoi Nico gituma ndizera j'espère kandi ndizigira que ko tu puisses me remplir ushobora d'amour. kunyuzuza urukundo. Chers frères et sœurs, Bene data na bashiki banje b'igiciro, ndabaramutsa tous très mwese chaleureusement dans le précieux mu nom de izina notre Seigneur. ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur Turashimira umwami de pouvoir yuko encore avoir le privilège de nous réunir dushobora chaque kugira dernier dimanche amahirwe yo gukoranira buri herezo ry'iyinga izirici y'ukwezi kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nous remercions le Seigneur Turashimira umwami de ce que dans le monde entier ku kuba puisse écouter mu isi yose et que nous bashobora kumviriza, remercions kandi turashima que tous yuko bose bashobora kwakira umugisha umwe, que nous allons uwo recevoir. tuza kwakira izirici. Le Seigneur Umwami est un Seigneur ni fidèle. umwami yezigirwa kandi Accordera tout ce dont nous avons azotanga ibintu byose dukeneye. besoin. Nous remercions le Seigneur. Turashimira Nous umwami glorifions kandi son duhimbaza tugatazira izina ry'iwe rya Yesu. Avant de prier, Imbere ko dusenga, nshaka gusoma une écriture icyanditswe kiri mu Bitesalonika ba mbere chapitre 4 igice cya kane 13. umurongo wa 13. Abitesalonika ba mbere kane umurongo wa 13.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au ariko bene sujet data ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itero afin ry'urupfu que vous ne vous affligiez ngo pas ntimubabare des autres qui nka ba bandi prennent l'espérance. badafise ibyizigiro. umurongo wa 14, uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, Croyons abe aussi ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana ceux nawe. qui sont morts. Verset 15. umurongo wa 15, Voici en effet ce que nous vous déclarons. iki d'après nico la parole. tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku kuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. umurongo wa 16, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Verset 17. umurongo wa 17, Ensuite, nous les vivants, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye nous serons tous ensemble tuzoca duteruranwa nabo avec eux mu sur bicu, les nuées à la rencontre du dusanganire Seigneur dans les airs, umwami et ainsi mu kirere, niho tuzokwama toujours tubana n'umwami. le Seigneur. Verset 18. umurongo wa 18, Consolez-vous donc nuko les uns les autres mwiruranishe ayo majambo. avec ces paroles. Nous remercions le Seigneur. turashimira umwami kubwaho amajambo Nous avons lu. yiwe ayo twasomye. Oui, que nous soyons ego ceux qui sont restés turi muri aba basigaye et batapfuye ceux qui sont déjà endormis. canke abamaze gusinzira, Nous serons enlevés ensemble. tuzozamurirwa hamwe mu bicu gusanganira umwami. mbega ijambo ry'igitangaza! Nous remercions le Seigneur. kandi dushimira umwami yuko igihe Et court. ni Le kigufi, temps igihe sera bientôt là où le vuba Seigneur kizoba gishitse aho umwami azoduhamagarira kumusanganira. nous te disons merci. turakubwiye ngo urakoze mwami yuko watwise abana bawe mwami Yesu, kandi ko ensemble twese hamwe nawe mwami Yesu turashaka gusenga. fidèle Seigneur. mwami wizigirwa Yesu, Nous te remercions pour turagushimira la parole kubw'ijambo que je viens de lire. iryo mpejeje gusoma. Nous te remercions Seigneur Jésus de turagushimira pouvoir un jour mwami Yesu venir devant yuko toi, umunsi umwe tuzohagarara imbere yawe twambaye amakanzu yera assis sur la kandi trône. kumbure twicaye ku ntebe. mwami Yesu, Fidèle Seigneur, mwami wizigirwa, tu nous connais. uratuzi, Tu sais que beaucoup de choses urazi ko en nous ne ibintu sont byinshi pas muri comme twebwe elles devraient bitaramera uko byategerezwa kumera. être. Fidèle Seigneur, mwami wizigirwa, nous te prions. Doté de turagusabye ngo ukure muri twebwe tout ce qui ne peut pas subsister devant ibintu bidashobora kuguma bihagaze imbere yawe kugira ngo tube abasa Nous te nawe. remercions, fidèle Seigneur, mwami wizigirwa, turagushimira de ce que yuko tu es avec chacun uri de nous. kumwe n'umwe wese muri twebwe, kandi ndagushimira mwami wizigirwa kubw'ijambo ryawe ry'ukuri iryo dushobora gusoma Encore et encore. tugasura tugasoma, kuko ijambo ryawe ni wowe ubwawe mwami Yesu, kandi ijambo ni ubugingo kuri twebwe. mwami wizigirwa, turagushimira Pour cet après-midi, kubwo uyu muhingamo, kandi turagusabye pour ta bénédiction. kubw'umugisha wawe mu izina rya Yesu, amen. Merci beaucoup pour les... murakoze cyane kubw'indirimbo. Je voudrais justement dire nashaka nyine kuvuga le plus grand miracle ati igitangaza gikomeye sur terre. gishobora kubera ku isi cyabereye i Golgota. rero ugucungurwa kwacu kuzuye ukuboka kwacu hamwe n'ibijyana nabyo byose byabereye i Golgota.
Nous vous souhaitons tous turabifuriza mwese biva ku mutima ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami kandi twipfurizanya imigisha y'Imana. avant la prière Mbere ko dusenga shaka gusoma de 2 Corinthiens mu Bikorino ba kabiri igice cya gatatu duhereye ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo wa 11. Abikorino ba kabiri igice cya gatatu à partir du verset 6. duhereye ku murongo wa gatandatu gushika ku wa 11. Je vous invite à vous le Ndabatumirire guhagurukira ibyo. verset 6. Murongo wa gatandatu mu Bikorino ba kabiri gatatu. Il nous a aussi rendu capables Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha de la lettre, yamaraso abakozi b'ivyandikishijwe inyuguti ariko nabimwemu la lettre tue, kuko ivyandikishijwe inyuguti vyicisha ariko mwemu ihesha ubugingo. or Murongo w'indwi yamara ubwo bugabuzi bwandikishijwe inyuguti zikorogoshowe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu naho bwari bwazananye n'ubwiza enfants d'Israël ariko pouvaient fixer les yeux ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira bwatumye abisirayeli badashobora gutumbera mu maso ha Mose. fut passagère. Verset 8. Murongo w'umunani Le none ministère de l'Esprit, ko byabaye bityo ubugabuzi buganzwa na mwemu ntiburushiriza cyane kuzana n'ubwiza. car si le ministère Murongo w'icenda de la condamnation, ubugabuzi bwo gutsindwa le ministère ko ari ubwiza, qui apporte ubugabuzi la justice bwo kugororoka est de beaucoup burushiriza kugira ubwiza bw'akaburarugero. verset 10. Murongo wa 10 Et Die auch dort vorhandene Herrlichkeit sous ce rapport, bindet mbere diese Beziehung. ce qui a été glorieux icari gisanganywe ubwiza ne l'a point été. nta bwiza kigifise kuko haje ubwiza bukirengeye. En effet, So muss ce qui était passager Igishira ko cari glorieux, n'ubwiza ce qui est igihoraho permanent, kirushiriza cyane kugira ubwiza. prions. Turasenga. himmlischer Vater, Père céleste, Data uri mu ijuru turagushimira n'umutima wacu wose all dieses göttliche de Realität. ce que tout ceci est ko une réalité. ibintu byose by'ukuri bifatika by'Imana, isezerano rya kera, isezerano rishasha rya kera, ugutsindishwa, Die Sünde, der Tod, L'acquittement, ukurekugwa, le péché, icyaha, urupfu, mais aussi la vie ariko n'ubugingo budashira nabwo n'amahoro amwe n'Imana. Bereich Fidèle Seigneur, Mwami tu nous as fait mwizigirwa passer du premier watuvanye mu bintu vya mbere udushira mu vya kabiri biciye kuri Golgota, arraché de la mort, waraducunguye mu tu as rupfu, pris notre place, wafashe ikibanza cacu kandi warishe ikiguzi. te remercions Turagushimira n'umutima wose kuri uyu munsi mwami wizigirwa. le vendredi saint, Uwa gatanu umwiranda si umunsi gusa de commémoration, wo kwibuka ariko ni umunsi ukomeye muri kahise k'agakiza, umunsi wo Imana yuzuza n'abari mu isi. Pasika si ikicibutso de la gusa résurrection de Jésus-Christ. c'ukuzuka kwa Yesu. Mwami turibuka yuko Nous sommes ressuscités avec toi twazuranywe nawe pour une vie nouvelle. kugira ngo tubeho ubuzima bushasha. Mwami La Pentecôte aussi, Pentekote nayo si gusa icibutso, ni une expérience. ni umwimenyerezo. Oh Mana, Utilise ce jour ukoreshe uyu munsi que nous obtenions, kugira ngo duhabwe que tu obtiennes nawe ce qui uronke te revient. ibyo ufitiye uburenganzira. Mwami mwizigirwa, Apaise-nous intérieurement. uhaze imbere mu mutima. was uns Oui, niederbringen möchte. nous
toutes nos détresses, ukure imibabaro yacu yose, ibintu byose bituremera, libres, utugire abidegembya n'abanezerewe. Turagushimira kubw'uyu munsi, turagushimira kuba utwemerera gukorana uko, yuko tukiri mu gihe c'ubuntu, kandi ukaba wemerera abantu kuza kuri wewe. Mwami mukiza, ushibagize izina ryawe uyu munsi, wemeze ijambo ryawe, utange agakiza, gukira indwara, kubohoka, kandi ubatize muri mpwemu yera no mu muriro. Wewe Imana ishobora byose, uhabwe amashimwe, guhimbazwa, ubwiza no gushimirwa mu bihe bidashira. Amen. Murashobora kwicara. Chaque fois nous sommes reconnaissants au Seigneur Igihe cyose turashimira umwami ko turi hano pour écouter sa kugira ngo twumvirize ijambo ry'iwe ryera ry'igiciro. en septembre. Mu kw'icenda Ça fera 20 ans imyaka 20 izoba iheze lorsque je suis venu igihe pour la première fois naza ici ku nshuro ya mbere à Zurich pour proclamer hano muri Swiss, muri Zurich, kugira ngo mvuge ubutumwa bw'igihe. Byumvira yuko l'occasion azoba ariyo mahigwe fin du mois de septembre ku iherezo ry'ukwezi kw'icenda, atari kumviriza gusa ijambo turi hamwe, ariko no kugiranira ubufatanye hagati yacu bamwe ku bandi. Kandi Imana niyabishaka tuzotumira bidasanzwe ku bw'ibyo. 20 ans, c'est un Imyaka 20 ni igihe kinini. et je regarde maintenant Ubure ndiko ndaraba bene data Wena Zig, nawe yari muri bene data babiri abambwiye un peu de temps ati après inyuma y'igihe gito nyuma yaho, ati mwene data Frank, qu'il y ait byari bikwiye au moins yuko basi fois inshuro imwe mu kwezi haba ikoraniro izirici. et directement Hanyuma ubwo nyene j'ai rejeté la ibyo narabyanse, ndavuga ati ntibishoboka, ntegerezwa kugenda ingendo mu isi yose. Ariko inyuma y'icyo kiganiro ibyo byakoreye dans mon cœur umutima wanje, et ainsi kandi uko rero guhera années imyaka myinshi initiative Dieu kubwo dans ton cœur uko wabikoze mwene data, Imana yabishyize mu mutima wawe mwene data Wena Zig, kugira ngo dushobore gukoranira hano. Imana irakoresha abantu batandukanye kubw'ibintu bitandukanye, kandi ikabagenera gukora cyangwa kuvuga ikintu. permettez-moi Munyemerere nsome mu ncamake imirongo imwe ya Bibiliya kugira ngo ishigwe mu mitima yacu. Turafise dans nos cœurs mu mitima yacu ukwibuka iminsi ya Pentecote, kandi turabizi yuko précisément ni nyene ce jour-là uwo munsi niho Imana yaje kuba mu bizera. et c'est de cela qu'il s'agit. Bijanye n'ibyo rero uyu munsi Yesu yaravuze ngo hasigaye igihe gito, isi ntizosubira kumbona, ariko mweho muzombona. Selon Jean, Biri muri Yohana 14:19. il a dit aussi je Aranavuga ngo nzobana namwe, ego nzoba muri mwebwe gushika ku iherezo ry'isi. et nous croyons Kandi turizera yuko yagumije iryo jambo. Imana hamwe natwe, Imana hejuru yacu, kandi guhera kuri Pentecote Imana muri twebwe. je voudrais Nashaka mu ncamake gusoma imirongo imwe ya Bibiliya itwereka conduite ubuyobozi bwa mpwemu yera parmi les croyants. mu bizera. Je commence Ndatangurana na Actes les apôtres, ibyakozwe n'intumwa igice cya 16, ibyakozwe n'intumwa igice cya 16. Hano handitswe ku murongo wa 6 ayant été ngo empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne nouvelle en Asie, ils traversèrent alors ngo babuzwa na mpwemu, Phrygie et baca mu gihugu cy'ifurugiya n'i Galilaya, babuzwa na mpwemu yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. ont été conduits Abantu par l'Esprit. barongogwa na mpwemu w'Imana,
pensons parfois turiyumvira rimwe rimwe tukiyumvira yuko ari ibintu bariko baracamwo, ariko c'est peut-être l'esprit. bigashoboka ko aba ari mwe mu w'Imana aturongora. Plus loin, il est écrit Kure yaho haravugwa agace ka kabiri k'umurongo w'indwi mais ngo l'esprit ariko Jésus mwemu wa Yesu de leur permis. ngo ntiyabakundira. L'esprit de Dieu Mwemu w'Imana signifie beaucoup, pour ne pas dire tout. asigura byinshi kugira ngo simvuge ngo byose kubizera. Mwemu w'Imana De péché. atwemeza icaha, Il nous conduit à la repentance. akatutwara ku kwihana, Il nous fait reconnaître le Seigneur. akaduha kumenya umwami, akaduha no kumenya uko twe tumeze. Mwemu À w'Imana la fois enseignant, ni icyarimwe ni umwigisha, arahumuriza, avocat. unutuburanira, Il est tout ari byose ou il est devenu canke tout. yabaye byose kuri twebwe. Nous savons Turabizi que ça signifie yuko bisigura ngo Kristo muri twebwe, ariko nk'uko duhejeje kubyumva, ibyo bitegerezwa kuba ibintu bifatika by'Imana. la même vie Bwa buzima ngeri qui est en Christ. bwari muri Kristo butegerezwa Être kuba muri twebwe la vie ubuzima, ubugingo buhoraho bw'Imana. Ndiyumvira dans ce contexte mu Lévitique, byanditswe muri Balewi igice cya 17 ni umurongo twese tuzi neza. Lévitique chapitre 10 Abalewi 17 verset 11. umurongo wa 11 Car la vie ngo kuko de toute chair ubugingo buri mu maraso, donnée sur l'autel ngo nabo bahaye ku gicaniro pour servir d'expiation, kugira ngo bube impongano y'ibyaha, car c'est le sang qui fait ngo kuko l'expiation n'amaraso niyo aba impongano biciye ku buzima buba buri muri yo. Amen. dans la vie, Mu buzima, dans le sang. mu maraso haba harimo ubugingo. Nous venons de l'entendre. Duhejeje kubyumva, Oui, ego nous venons d'entendre parler de duhejeje kumva havugwa ubugingo, ngo muri we harimo ubugingo bw'Imana hano ku isi, Dieu en tant yishuye hano mu ishusho y'Imana ari nk'umwana ku bwacu, kugira ngo arihe ikiguzi ku bwacu ari mu mubiri wiwe. Je vais vous montrer Ngomba que c'est kubereka yuko yari amaraso y'Imana niyo yatembye ku bwacu ku musaraba i Golgotha. Actes des Apôtres. ibyakozwe igice ca 20 turi ku murongo wa 28, ibyakozwe n'intumwa 20 murongo wa 28, ngo mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose mwe muyera yabashizeho ngo mube abo kubuzezwa, kugira ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Dans ce sang divin, Muri ayo maraso y'Imana notre Seigneur, y'umwami wacu hari harimwo ubugingo bw'Imana sur terre. hano ku isi. Et c'est pourquoi Nico gituma haranditse en lui, ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo wari umuco w'abantu. Yohana 1:4. Nico gituma handitswe ngo celui qui a ufise umwana la vie éternelle. afise ubugingo buhoraho, kandi ngo udafise umwana nta bugingo agira. Icete cya mbere cya Yohana 5:12. Nous avons lu dans Twasomye mu Balewi igice cya 17 que le sang yuko amaraso donné yatanzwe ku gicaniro kugira ngo akore nk'impongano ku bw'ubugingo la vie buba qui était en bwaba buri muri yo.
amaraso yatanzwe ku gicaniro kugira ngo abe impongano biciye ku bugingo buba muri yo. Rero ibyo turabikoresha ku maraso ya Yesu Kristo. Ibyo bisigura ibi bikurikira: muri ayo maraso y'Imana harimo ubugingo bw'Imana kugira ngo habyagwe ubwoko bw'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana biciye ku buvuko bwa kabiri, kuko urubuto rwose rurondoka nk'uko ubwoko bwabwo ruri, nk'uko twese dukomoka kuri Adamu na Eva. Muri ubwo buryo nyene, ego, kuko twese dukomoka kuri Adamu na Eva mu buryo bwa hano ku isi, mu buryo bw'imwemu, twese twakomotse kuri Adamu wa kabiri, kandi uwo ni Yesu Kristo umwami wacu. Kugira ngo havugwe ubwoko bw'Imana, ibyo twarabyihweze inshuro nyinshi, biri mu byakozwe n'intumwa 17:29. Haravugwa mu ngaho ngo ko rero turi mu muryango, mu bwoko bw'Imana. Amen. Inyuma turi abantu nibyo, ariko Yohana arandika ngo ico tuzoba ntikiragaragazwa, ngo ariko igihe ibyo bizokwerekanwa tuzoba dusa nawe, nk'uko biri muri Yohana wa mbere 3:2. Abahungu n'abakobwa babyawe n'Imana bafise ishusho ya Yesu Kristo umwami wacu. Turashobora gusoma mu ceti cya Petero aho avuga ngo turi abami n'abaherezi, turi ubwoko bwatoranijwe, ubwoko bwatoranijwe. Petero wa mbere igice cya 2. Ndabasabye, ntidushaka gusa guhazwa no kubyumva cyangwa kubisoma gusa, ariko turagomba kubyakira mu mitima yacu, tubyizere. Ndasoma muri Petero wa mbere 2 umurongo mpereye ku murongo w'indwi. Hano haravugwa umurongo w'indwi ngo ico cyubahiro, ngo nuko mwebwe abizera nimwe mwagerewe ico giciro, ariko kubanka kwizera ngwibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Umurongo w'8, nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha. Umurongo w'8 ngo kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nico bashiriweho. Umurongo w'9 ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Umurongo wa 10 ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe, ngo birushirije. Ibi ni byo gwacu, ibi bivugira kuri twebwe ababaye abizera. Igorogota, nk'uko Mwendata Branham abivuga mu buryo butomoye mu butumwa, ngo ubuzima bw'Imana bwararekuwe igihe amaraso yasukwa kubwo ukwiyuzuza, kandi ayo maraso y'Imana yashizwe ku ntebe y'ubuntu kugira ngo dushobore kwegera n'umutima urimo ukuri, kutwegera intebe y'ubuntu. Ariko ubuzima bw'Imana bwagarutse kuri Pentekote, ku mukuku wacunguwe n'amaraso,
amaraso yo kwiyuzuza ari ku ntebe y'ubuntu, ariko ubuzima bw'uriya yatwiyujuje ko nawe biciye ku maraso, ubwo buzima bwagarutse mu bizera. uko rero ubuzima bwari muri we, ubwo buzima nyine ubu buri muri twebwe. mbega Pawulo yandika iki? ngo kuko muri we niho tugira ubugingo, niho tubereyeho. ibyakozwe 17:28. abahungu n'abakobwa b'Imana, Kristo imfura muri bene se benshi, nk'uko meje kubivuga, yacitse usa natwe kugira ngo natwe ducike abasa nawe. mu Bikorino ba mbere 2:2 hariho ijambo ryiza cyane. mbega mvuze iki? nashaka kuvuga mu Bikorino ba kabiri igice cya mbere, Abikorino ba kabiri igice cya mbere. hano haravugwa ku murongo wa 21 n'umurongo wa 22. Abikorino ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 21, ngo Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yaturobanuje amavuta. umurongo wa 22, kandi niyo yadushize kw'ikimenyetso, itugwatiriza mwemu wayo mu mitima yacu. amen. mwemu n'ubugingo, turaza kubigaruka ko mu kanya gato. ngo mwemu asesangura byose, mbere n'ibinyegeje by'ibwina mu bumana. kandi nimba muri kino gihe, nimba twarumvise amabanga akomeye y'Imana, tukaba twarayahishuriwe, ni gusa biciye ku guhishurirwa na mwemu. nta muntu n'umwe yoshobora we ubwiwe nyene gucengetera mu mabanga y'Imana, ariko mwemu niwe ayoborera mu kuri, kandi ijambo niko kuri. ko rero mwemu w'Imana niwe ni ubugingo bw'Imana muri twebwe. murashobora kubisoma muri Petero. Kristo yarapfuye, murashobora kubisoma muri Petero 1:3, ngo yapfuye mu mubiri, nk'uko byanditswe ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19. haranditse Petero wa mbere 3 umurongo wa 19, ngo mu mwemu niho yagiyemwo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. amaraso yaramenetse, umubiri ushigwa mu mva, hanyuma mu mwemu amanuka abwira ubutumwa impwemu ziri mu ibohero. hanyuma iyo mwemu isubira mu mubiri. turabizi yuko amaraso yashizwe ku ntebe y'ubuntu. ubwo buzima, ubwo bugingo bw'Imana burekuwe, ubwari hano ku isi mu mero ya Yesu Kristo umwana w'Imana. ubwo buzima bwararekuwe kugira ngo bube mu bahungu bose no mu bakobwa bose b'Imana, abacunguwe n'ayo maraso bakiyuzuza n'Imana. amen. mbega turashobora kuvuga amina kuri ibyo? iryo ni ryo banga, si ubwo si ubumenyi, iyo si inyigisho, ariko n'ubugingo bw'Imana. hanyuma haca haza rero inyigisho, hanyuma hakaza ubwishwa k'ubuhanuzi, hanyuma hakaza ibindi bintu byose ari iby'igiciro kuri twebwe kandi bigira igiciro imbere y'amaso yacu. ariko ubwa mbere ubuzima bw'Imana, inyigisho yotumarira iki yose ku mabanga ari hejuru cyane kandi y'ibwina y'Imana hamwe n'ijambo ryayo, nimba tutacitse abasangiye kamere nayo.
Et Pierre écrit également, petero nawe akandika ni ijambo ry'igitangaza muri petero wa kabiri igice cya mbere. voici ce qui est dit dans la deuxième ngibi partie. ibivugwa mu gace ka kabiri k'umurongo wa kane muri petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa kane agace ka kabiri haravuga ngo kugira ngo bibatere n'Imana gusangira kamere kayo. Tuko tuvuga biraba ubwoko bw'Imana, tuko tuvuga abene data n'abashiki bacu, abantu bavutse bavyawe n'Imana. Haleluya. Kandi namaze kubivuga inshuro nyinshi hano, Je ne veux pas seulement avoir sishaka gusa kuba navuze ubutumwa, shaka kubabona mwese frère du Seigneur. muri hamwe n'umwami umunsi uwo Yesu Kristo azogaruka. Amen. Kuko murabona umunezero wanje ntuzoba wuzuye nimba ntazosubira kubona abo nakunda hano ku isi. Amen. C'est peut-être un mystère que je ne comprends pas moi-même. Kumure nibangana jewe ubwanje ntatahura, ariko murazi Imana Nous a aimés. Imana yaradukunze. Amen. Amen. Dieu a tant ngo aimé. Imana yakunze cyane abari mu isi. Twese turabizi kuko biri muri Yohana 3:16, kandi turanazi yuko aranditswe mu cete cya Yohana ngo uwabyawe wese n'Imana akunda Imana agakunda abana bayo. Biranditse muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere. Il est écrit Haranditse Yohana wa mbere igice 5 umurongo wa mbere ngo uwemera wizera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yabyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo muvyeyi akunda n'uwabyawe nawe. Dieu est ton Père Imana nimba ari so wawe et Dieu est mon Père. kandi Imana ikaba data wanje, nimba uyikunda nanje nkaba ndayikunda, aho rero turakundana twebwe nk'abana b'Imana, kuko Tous twese dufise se wacu umwe, data umwe wo mu ijuru, kandi tuba tugize umuryango munini. mais je vais Ariko shaka kugenda kure. lorsque Frère Branham Igihe mwene Branham yari akiri hagati muri twebwe, il a été transporté yajanywe hakurya muri paradizo, abona gusa ibintu by'ubwiza biba biriyo. entre autres. Muri ivyo Il lui a été dit, yarabwiwe ngo tous ceux que tu as aimés abo wakunze bose t'ont aimé. n'abagukunze Dieu Imana te les a donnés. yabaguhaye hano. C'est un mystère. Iri naryo ribanga L'amour de Dieu urukundo rw'Imana révélé en Christ, ruhishuwe muri Kristo, manifesté en Christ. rugaragajwe muri Kristo. Ubu rero twahawe ubukozi bwo kwiyuzuza. Pawulo arabyandika mu Bikorino ba 2:5 ngo turabinginga mu izina rya Kristo mureke mwuzure n'Imana. Umuhanuzi Yesaya yari yaramaze kubitangaza ngo ingene ari byiza ibirenge by'abatangaza ubutumwa bwiza kandi bw'amahoro. Yesaya 52 umurongo w'indwi. Mu bukozi bwa Pawulo hamwe n'ubw'abantu bose b'Imana gushika kuri mwene Data Branham Toujours hamye hariho des choix. uguhitamo. Les uns Bamwe aimés de bakunda n'imitima yabo yose, abandi nabo bakanka n'imitima yabo yose. on ne peut pas l'expliquer. Ntidushobora kubisobanura, ariko C'était ainsi. uko niko byari bimeze, kandi n'ibihe ntibirahinduka. Quand j'ai entendu, Igihe numva mwene Data Branham avuga ibyo kiriya gihe, je me suis dit en silence, naribwiye ncereje si tel est ati le cas, nimba bimeze uko, alors j'y serai ati nanje nangika nzoba ndiyo, kuko ndakunda umwami wanje n'umukiza wanje n'umutima wanje wose, kandi ndakunda na mwene Data Branham n'umutima wanje wose. je l'ai aimé. Naramukunze n'umutima wanje wose. Benshi baravuga ngo ndakunda Imana, hanyuma bakaca bakora iki? De ceux qui l'envoient, kubirungitse qu'est-ce qu'ils font de ces bakora iki kuri abo bahanuzi? On se moque d'eux, Barabatwenga, on les rejette, bakabanka,
On ne peut pas aimer ntushobora gukunda imana hanyuma ngo ushibure abirungitse ngo ubahange oya celui qui est de uw'imana yumva ijwi ry'imana biciye mu bo irungitse. Dieu a toujours imana minsi yose yamye ikeneye abantu abo ishobora kuvugiramo, et kandi on est encore ainsi aujourd'hui. biracanameze uko nyine uyu munsi. Vu hariho abantu narabiyumviye jewe bwanje, abantu banka urwango rw'urupfu mwene data Branham ata mpamvu, mu buryo by'ukuri ata mpamvu. les gens écrivent Yohana akandika mu buryo bushasha mu gwete rwiwe ngo nimugakunde nk'uko Kayini yakunda, du mal yari uwo wa mwansi qui a tué akica mwene se. Yohana wa mbere 3:12. hari inkundo z'uburyo bubiri, ariko tugomba kugira urukundo rw'Imana. Amen. Dieu Imana nous a aimés. Imana yaradukunze, Nous l'aimons. turayikunda, Il nous a envoyé kandi yaturungikiye ijambo ryayo. sincère. Ariko ndimvuga kuri, Je remercierai de tout cœur nzoshima n'umutima wanje wose que je les verrai igihe nzobabona mu bwiza abahanuzi bose, intumwa zose, abategerejwe koga baja iyo urutemba ruva, bakahamwa gushika mu rupfu kugira ngo batware urubuto rw'Imana. Amen. car c'est grâce à eux kuko biciye kuri bo nous avons niho turonkera isezerano rya kera n'isezerano rishasha. et d'ailleurs Mbere le Seigneur a dit umwami yaravuze, ndabibasomera mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice être au chapitre 13. ataza kuba ari mu gice cya 13. Seigneur umwami aravuga, lit une parole ego ni ijambo ridasanzwe. Yohana 13 umurongo wa 20 ngo je nukuri ndababwire, reçois celui que uwakira uwo nzotuma reçoit azoba anyakiriye. Amen. celui ngo kandi unyakira reçoit celui qui m'a. aba yakiriye uwantumye. C'est simplement une réaction Ibyo gusa ni urufatangane rw'ingene bigenda ku bintu by'Imana. qui aimait Jean-Baptiste Abakunda Yohani umubatizi bakumviriza ijambo ryiwe, bakemera ubutumwa bwiwe, mu nyuma bemeye Yesu Kristo, babandanyana na Pawulo, babandanya n'izindi ntumwa. Dieu a son chemin Imana ifise inzira yayo n'ubwoko bwayo gushika mu minsi yacu. Urukundo rw'Imana répandu dans nos cœurs. rwasutswe mu mitima yacu biciye kuri mwemu yera. Amen. Et l'amour Kandi urukundo rw'Imana est l'amour ni de la vérité. gukunda ukuri. Nous lisons encore plus dans Actes des Apôtres. Turabandanya gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, hariho umurongo Nous connaissons tous wo très bien. tuzi twese neza, Et il se rapporte kandi ufatira ku munsi wa Pentekote vient de s'écouler. uwejeje guhera. Peut-être Kumbure que ce jour est encore devant nous. uwo munsi uracari imbere yacu nk'umwimenyerezo. Ninde yizera yuko Imana yasutse mwemu wayo ku bari n'umubiri bose? Nk'uko hatagukekeranya yuko habaye imvura ya mbere, niko hatagukekeranya hazoba imvura ya nyuma. Nk'uko imvura ya mbere yabaye ku ntango biciye ku gusokwa mu bushobozi kwa mwemu yera, uko niko n'imvura ya nyuma izogwa neza neza imbere yo kwimbura. Nicyo gituma handitse muri Zakariya igice 10 umurongo wa mbere ngo nimusabe imvura uhoraho mu gihe c'imvura ya mbere n'iya nyuma. Hano mu byakozwe n'umwa 2 umurongo wa mbere turasoma umurongo wa mbere, ibyakozwe n'umwa 2 umurongo wa mbere ngo umunsi wa Pentecote ushitse bose bari bakoraniye hamwe. Dans un même lieu. Verset 2. Umurongo wa 2, Il vint du ciel un bruit comme haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka, toute la maison
nk'uguhuhota k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemo. Habonekera ibirimi byigabanije nk'iby'umuriro bibaja ku mwumwe. Umurongo wa 4, bose buzuzwa nk'emu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko nk'emu abahaye kuzivuga. Aho rero ntibyari bijyanye no kuba ari igihuhota cy'umuyaga gusa, ariko kwari ugusukwa kwa mwemu. Umuriro w'Imana wakoze kuri abo bantu kuri guhera icyo gihe ntibaba bakivuga indimi zibiri. Guhera icyo gihe ururimi rwabo rwari rwashizwe mu gikorwa cy'Imana, kandi byuzuye umuriro w'Imana. Barasigwa ugusigwa kwera kugira ngo guhera ubwo bashobore kuvuga ibikorwa bitangaje by'Imana, hamwe n'ubwo rurimi rwahumanuwe rwuzuye umuriro w'Imana. Haleluya! Ibyo bintu nyene birahari ku bwacu. Umuriro w'Imana uhumanura ukuzura ururimi rwacu. Imana irabizi yuko rimwe rimwe turanyerera, mbere turi nk'abizera tukavugana indimi zibiri. Ibyo ntibikwiye gusubira kumera uko. Imana mu buntu bwayo ize kuri twebwe ku isaha nyakuri yo kwiheba n'ikimazi cyuzuye no mu kwitanga, kugira ngo dushobore kumva ukubahano kwayo, hanyuma dushobore kumenya yuko Imana ntishobora gusa kuba iri hejuru yacu cyangwa idukikije gusa cyangwa iri kumwe natwe gusa, ariko ko ishaka kuba muri twebwe kubwo kwizera muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ni guhera icyo gihe uwo mwanya Kristo azoba muri twebwe icizigiro cy'ubwiza, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwo kuzuka, ubushobozi bw'agakiza, ubushobozi bwo gukira indwara, ubushobozi butanga ubugingo, bubohora, bucungura bw'Imana, kugira ngo muri twebwe adushire ahantu hari hejuru. Amen. Kandi itugire basha biciye mu kozwa, biciye mu kuvuga bwa kabiri, biciye mu bushobozi bwa mwemu yera. Uko niko ubuzima bw'Imana bugaruka ku mugwi wacungujwe n'amaraso. Nk'uko ubuzima bw'Imana bwari muri Kristo bukagaragarira muri we biciye kuri we, uko niko ku iherezo ubwo buzima bw'Imana buzoba buri mu mugeni wa Kristo, kandi buzobonekana biciye muri we. Murazi ibyo niyumviriye mu minsi iheze, naribwiye nti birakwiye gusengera birushirije abagwayi. Hanyuma bukwi na bukwi cyashaka kuraba ingene umwami yabikoze, nimba yakora amasengesho maremare ku bagwaye. Nimusome ibyanditswe byera, muzotangara ingene umwami wacu yakiza abagwayi. Yavuga ijambo, hanyuma ivyo bigasohoza. Yarabaza ngo, ushaka ko ndagukorera iki? Ugwaye imibembe akavuga ati, databuja canke mwami, shaka guhumanuka.
Et le Seigneur. umwami akavuga ngo humanuka. Et il était pur. Aho yari amaze guhumanuka C'était la parole ryari ijambo n'ububasha bw'Imana prononcée rivuzwe par la mu puissance bushobozi de l'Esprit. bwa mwemu. Amen. Bien-aimé, Bakundwa, je crois ndizera ko que ce temps ico gihe reviendra, kizogaruka, kizoza, gitegerezwa kugaruka. que ce ne sont pas, Ntabe ari amasengesho maremare, mais ariko par la prédication. biciye ku butumwa ukwizera kuzokura muri twebwe kugira ngo dushobore kuvuga mu kuri kose tubwira urwaye Tu ngo es guéri. urakize, Car nous kuko turizera déjà depuis un certain temps, haheze igihe kinini, turizera nk'uko Bibiliya ivuga et comme on peut le kandi lire, nk'uko dushobora kubisoma muri Yesaya 53 il a été brisé ngo nos péchés. yajanjaguriwe ibyaha byacu, yakomerekejwe kubw'ibicumuro byacu, amenagurwa kubwo ibimenyetso byacu, kandi ngo igihano kiduhesha amahoro cyamuguye ko, kandi biciye ku bishishagu yiwe Nous sommes niho guéris. dukirira. Alléluia. Amen. Isaïe 53. Yesaya 53 umurongo wa 4. Oui, ça ce n'est pas là à l'avenir. Ego ivyo ntibiri muri kazoza, C'est le ariko ni kahise. nous le disons aux malades. Iyo tubibwiye abagwaye mu kwizera Recouvre la santé. ati subirana amagara yawe meza cyangwa ngo kira, Alors, nous n'avons aho pas rero fait de mal. nta kintu kibi tuba dukoze, Nous avons seulement dit tuba twavuze gusa mu kwizera ivyo Imana yamaze kutubwira mu ijambo ryayo. et nous devons apprendre Dutegerezwa kwiga à maîtriser kumenya neza imvugo ya Bibiliya avant que cela imbere yuko ivyo bishobora kuba. Imana itegerezwa kubanza kutufata neza, ikatugenzura jewe nawe, kugira ngo dushobore kubivuga nk'uko umwami wacu abivuga. et vous pouvez le lire Murashobora kubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana chapitre 5 igice cya 5 umurongo wa 19 le fils ngo ne umwana peut rien faire. nta kintu na kimwe ashobora gukora ubwiwe, Il ne fait que ce qu'il ngo doit faire. akora gusa ibyo abonye se akora, kandi ibyo se akora byose n'umwana nawe abikora uko nyine. Jean 5 verset Yohana 5 umurongo wa 19. Imana ntikeneye abantu bashobora gukora ibintu byose. Imana ikeneye abantu bashobora kugamburukira kuyoborwa na mwemu yera, abantu barongowe na mwemu yera bakira uguhumekegwa n'Imana ibyo bategerezwa kuvuga dans un cas mu bintu biba bidasanzwe. Amen. Imana ihimbazwe. ainsi Uko nyene il s'agit bijanye conduite no kuyobogwa inspiration directe. hamwe no guhumekegwa mu buryo butumbereye na mwemu yera. Le temps viendra Ntimwizere ko igihe kizoza ngo kizoza aho tuzogenda ngo mumva inshuro zose tubishakiye ngo tuzure uwupfuye, cyangwa ngo tugende hano na hariya, ngo tugende mu mabarabara, ngo dukore uko tubona ko bimeze neza. non Oya, sera ntibizoba bimeze uko. mais le Seigneur Ariko umwami son église yubaka ishengero ryiwe, kandi muri iryo shengero ashiramwo, yashizemwo ubukozi, yashizemwo ibikorwa, impano n'ibyo gukorwa biciye ku bushobozi bw'Imana, biciye ku bushobozi bwamwe mu yera, kugira ngo umubiri w'umwami ushobore gusohoza ibikorwa byawo binini. Nico gituma birakwiriye yuko tugira ces heures ayo masaha de préparation. yo kwitegura. Je suis convaincu Ndemezwa que chaque yuko service buri gikorwa gikorane cyose nécessaire kiba gikenewe kandi ni nyamukuru, kugira ngo cubake gato kuri gato, intambuko ku yindi, bishireho sur le fondement saint ku rufatiro rwera rwo kwizera, gushitsa aho tuzocikira où nous canke jusqu'à ce que gushikaho tuzogerera mu kwizera, bumwe bwo kwizera no mu kumenya umwana w'Imana, kandi aho rero tuzoshobora kuja imbere
mu kwizera dans l'amour, no mu guhuza no mu rukundo tout ce qui en fait. hamwe n'ibintu byose bijana nabyo. Amen. Vous connaissez tous Mwese murazi ubutumwa bwo muri Abraham avuga vu que les ko yabonyemwo umugeni agenda perdu le pas. yagenda aratakaza intambuko uko yari karagenda, hanyuma yashoboye kumugarukana ku ntambuko imwe. uko niko ku iherezo ishengero ry'Imana nzima rizoba rihuza mu buryo butunganye Les paroles de Dieu. hamwe n'amajambo y'Imana kandi munsi y'ubuyobozi bwa Mwemu Yera. Au fond de moi, Imbere muri jewe je m'en réjouis. ndabinezererwa kuko Dans sa ni Imana mu bukuru bwayo, mu bubasha cami bwayo, izoheraheza neza igikorwa cayo mu kubahwa kandi no mu buryo bwa cami, atari mu gutsindwa mais dans la plus grande ariko mu ntsinzi ikomeye, intsinzi ihambaye y'ibihe byose. la puissance. Ubushobozi bwo kuzuka bwa Yesu Kristo, Cette même puissance ubwo bushobozi nyene sera à nouveau manifestée. buzogaragara kandi mu mubiri w'umwami. C'est la même vie et c'est pourquoi Ni bwa buzima nyene, nico gituma le même fruit, bya vyamwa nyene bisigura ngo les mêmes résultats za ngaruka nyene d'être manifestés. ibyabaye bitegerezwa kugaragara ku bw'ubuntu bw'Imana. Deux passages Iyindi mirongo ibiri ivuga ubuntu bw'Imana si précieux ces derniers jours. yabaye igiciro cyane kuri jewe iminsi heruka, kandi hamwe n'iyo mirongo ca dugera ku ndunduro. Éphésiens Abanyefeso 2 verset 4 umurongo wa 4 gushika ku murongo w'icenda. Abanyefeso 2 verset 4. umurongo wa 4 gushika ku w'icenda. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, nous qui umurongo wa 5, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, a rendu vivant avec, yatugiranye bazima na Kristo. alléluia. Haleluya. Arrêtons-nous Reka duhagarare ici un akanya gato hano. aux yeux de Dieu. Mu maso y'Imana Cela s'est produit ivyo vyabaye ku musaraba i Golgota, mais il se ariko birashoboka yuko wewe accepte ou uvyemera uyu munsi il expérimente hanyuma ukabigira nk'umwimenyerezo uyu munsi, ariko ivyo vyaramaze kuba à l'époque. kiriya gihe kera. Et puis bien sûr, Ego koko biciye ku kuzuka oui, il est écrit dans la suite. haranditse ku bibandanya ku murongo wa 5 ngo kuko C'est par grâce que vous êtes sauvés. ubuntu nibwo bwabakijije, Pas vous serez sauvés. nimuzokizwa, Vous êtes ariko mwamaze gukizwa. eux Ni igikorwa parfaits. cyaherahejwe cyo gucungura gitunganye. Umurongo wa 6 waranditse ngo Ressuscité avec Jésus. yatuzuranye na Yesu Kristo, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, Afin de montrer turi muri Kristo Yesu, dans les siècles kugira ngo mu bihe bizoza l'infinie grandeur ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo, l'infinie grandeur de sa grâce itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. car Umurongo w'8 ngo ubuntu par grâce que vous êtes ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, et cela ne vient nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, oya ni ingabire y'Imana. pour un don Ku mpano dont juste besoin. tuba dukeneye gusa gushima. Lisons encore Dusome kandi umurongo wo mu qui est encore umurongo puissant nawo w'inkomezi cyane dans 2 Timothée muri Timoteyo wa 2 igice ca mbere umurongo w'icenda. chapitre 1. Timoteyo wa 2 igice ca mbere umurongo Il w'icenda. nous a sauvés. Il nous a appelés. Yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wayo, umuhamagaro wera
udatewe n'ibikorwa byacu ariko utewe n'uko yabigabiye ubwayo kandi utewe n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu ibihe byose bitaraba. Ariko none bwaseruwe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, none yahinduye urupfu ubusa. Mbega ibi mubivuga kwiki? Si gusa uyu munsi hamwe n'ejo ngo ariko twatoranijwe nk'uko yabigabiye mu mugambi wayo, nk'uko yabimenye yo imbere y'igihe, imbere ku isi iremwa. Tuzwi kuko Imana yari izi uwuzizera n'utazizera, yari izi uwuzovyemera n'uzovyanka. Nico gituma yaduhereye ubuntu bwayo muri Yesu Kristo ibihe byose bitarabaho. Oui, ça dépasse notre compréhension. Oya, ibi birasumba, birarengera ugutahura kwacu. Imana ntitegura gusa uyu munsi hamwe n'ejo. Imana yakoze umugambi wayo imbere y'uko isi iremwa. Hanyuma je mfise icyifuzo kimwe gusa, ni ukugira umugabane umugambi w'Imana muri iyi minsi, nkashigwa mu mugambi wayo, mu kugomba kwayo, mu masezerano yayo, mu gusohoza kwayo ibintu byose yasezeranije, hanyuma nkagira umugabane mu byo Imana ikora uyu munsi. Haleluya, amen. Ayant entendu les promesses, tumaze kumva amasezerano, turashobora kuvuga avec toute conviction, twemezwa rwose yuko tuzogira natwe umugabane mu gusohoza kwayo, kuko ibyo Imana yadusezeranije izobisohoza nta gukekeranya. Ibyo yabwiye Mose yarabigumije, ibyo yabwiye Yosuwa yarabigumije, yagumije amasezerano yose, yagumije amasezerano yose y'Imana ni ego kandi ni amina, biciye muri Yesu Kristo umwami wacu, ku bwacu, ku bw'icyubahiro cy'Imana. Yaturukiye umuhanuzi kandi ntiduterwa isoni yuko Imana yashizeho abahanuzi, abungere, abigisha, abavugabutumwa n'ibibandanya mu ishengero. Uyu munsi bose bazi gusa abavugabutumwa. Iyo babwiye ubukozi bw'ubuhanuzi bakoroka ku ntebe bicayeko canke bagashavura. On ne comprend pas. Ego ntibatahura, ariko nabo bantu nyene nubwo tubumviriza, mu gihe bashobora kuvuga amasaha bavuga umuvugabutumwa wo baba bikundira, umuvugabutumwa runaka yakoze ibi akora na biriya, ngo haciye haba ibi na biriya, bose bashobora kubivugako. Kubera iki? Ariko je ndatera intambwe nkaja kure. Kubera iki? baba bagomba kuduhaririza ku burenganzira bw'Imana mu gushinga inahe ku byo Imana yakoze mu buryo bw'ubushobozi ku bukozi bw'umuhanuzi. Murazi icyo nshaka kuvuga ibyo. Imana ifatira abanyabwenge mu bugunge bwabo no mu busazi bwabo, hanyuma umwami akavuga ngo nzorokera abanyabwenge hamwe muzobakorera ibi na biriya. Ariko hariho n'abantu babumviriza, babishyira ku mutima, hanyuma bakumvira ibyo babwiwe, haba igice kirabivuga butumwa, igice cy'inyigisho canke igice kirabuhanuzi bwa Bibiliya. Ibyo ari byo byose turashaka yuko abagize umugabane mu nama y'Imana
muri buri gice cyose, buri jambo ryose, buri myimenyerezo yose, buri sezerano ryose, imana iduhe ibiduhe twese ku bw'ubuntu. Ndazi yuko izobikora kuko yatanze isezerano. Uwatanze isezerano ni uwo kwizigirwa kandi azobikora. Ni umwizigirwa kugira ngo abisohoze. Hahimbazwe kandi hashimwe izina ryiwe ryera. Amen. Turahaguruka dusenge. Devant Dieu dans la prière silencieuse. Imbere y'Imana duhoze mu masengesho, munyemerere ndabahe umuhamagaro w'umwami. Nimba hari abantu muri twebwe batarafata ingingo yo gukorera umwami, yo kumukurikira, yo kuba bahari kubwiwe, yo kwakira, bakava mu kuba ari abantu gusa bakashika mu kuba abana b'Imana. Nimba mushaka ko tubibuka mu masengesho yacu, mutari ikiganza buke buke hanyuma mukimanure. Nimba hari bamwe muri twebwe, ndabashimira. Mwami abahezagire, mwami abahezagire, mwami abahezagire. Turasenga. Data uri mu ijuru, turagushimira n'umutima wacu wose yuko ugihamagara, ukababarira, ugakiza kandi ugahezagira abantu. Mwami wizigirwa, nk'uko abahanuzi bawe batatahurwa uko niko abo bose bafise ubutumwa bwa gihanuzi niko badatahurwa. Ntaco bitwaye hehe canke biciye kuri nde uwo ubwo butumwa bwaciyeko. Mwami mwizigirwa, turabwemera n'umutima ukunze kandi ntageka. Turabizi yuko uradutahura kandi uradukunda. Kubw'ubuntu bwawe turashobora kuvuga yuko natwe turagutahura kandi turashobora kugukunda. Mwami wizigirwa, abanyabwibone byaba bimeze nko kwibona tubivuze uko mu ruhande rwacu, ariko ni iby'ukuri twarakumvise, twaragutahuye. Washize amasezerano yawe ku bwa kino gihe, uyashira ku gitereko amatara. Mwami mwizigirwa, muri wewe harimo ubugingo kandi ubugingo wari umuco w'abantu. Ubu rero ubuzima bwawe buri muri twebwe, bwashizwe muri twebwe. Ubuzima bw'Imana muri twebwe kandi biciye kuri twebwe bube ari umuco w'abantu. Mwami mwizigirwa, uratubwira ngo ba umuco, kuko umuco wawe uraje. Ukongera ko abari bicaye mu gihugu cy'umwijima babonye umuco. Uravuga ku butumwa bwo ku musozi ngo muri umunyu w'isi kandi muri umuco w'isi. Mwami wizigirwa, ntidushobora kubitahura, ntibiri mu bushobozi tugira, ariko wewe uri muri twebwe niwe ciziro cy'ubwiza. Uri umuco, uri ubugingo, uri ukuri, uri byose kandi muri bose. Mwami wizigirwa, ndagushimira kubwo izi ndwi ziheze, iyi minsi iheze. O Mana, ndagushimira ko mwemu wawe akora mu bushobozi ku isi yose. Washize mu mitima yacu intege no kwizera kugira ngo dushobore gusenga hano kubwo Burayi bwo hagati, kubw'ubushobozi bwawe, kubw'igikorwa camwemu wawe, kubw'ijambo ryawe, kubw'amaraso yawe.
quelque chose hagira ikintu kiba d'extraordinaire. cy'igitangaza Seigneur, mwami que nous puissions dire avec étonnement, dushobore kuvuga dutangaye cela n'a jamais tuti ibi été le cas. ntibyigeze bimbera nk'uko Dieu fidèle, mwami wizigirwa tu ne seras pas confus. Tu ntuzomaramara feras toute honte, comme l'a dit le prophète nk'uko umuhanuzi Yesaya Isaïe, bien avuga plutôt, comme tu l'as dit nk'uko par wabivuze biciye mu kanwa les kiwe bavards et les imposteurs abahumvyi partiront honteux, mais toi, n'abakubaganyi ntibazogenda bamaramaye ariko wowe uzoshimagizwa haleluya Dieu fidèle, mwami wizigirwa qui sommes-nous pour mbega avoir turi bande kugira ngo tube twarumvise amajambo yawe muri kino gihe kugira ngo tube twarayizeye kugira ngo tube dushyizeho ikimenyetso na mwe mugera pour le jour kubwo umunsi de la rédemption de wo gucungurwa kw'imibiri yacu fidèle Seigneur. mwami wizigirwa turafise imitwaro ngo ukwera gusigwa kwawe kwera n'umuriro wawe umanuke ku bahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo dushobore natwe kuvuga amajambo y'Imana mu izina ry'umwami biciye ku guhumekerwa kwa mwe mugera hanyuma ivyo bishobore gusohoza imbere y'amaso yacu kubwo icubahiro c'izina ryawe mwami nta kindi kintu twokora kiretse kubona ko iherezo rizoba risa n'intango isezerano rizosohoza namwe muzokora ibikorwa ibyo nakoze kandi ngo muzokora ibi birushirije kuko ngiye kwa data Yohana 14:12 nimba akanwa kawe kera karabivuze kakabitangaza ubu turashobora kubyizera kandi tuzobibona bisohoza kuko ibyanditswe ntibishobora guhindurwa ubusa nubwo ijuru ryokoroka ijambo ryawe ntirizigera rimbesha na rimwe mwami dushize ibyizigiro byacu muri wewe mu ijambo ryawe ryera turagushimira n'ubu ko byose ubisohoza mu buryo bw'igitangaza uhimbazwe ushimagizwe izina ryawe kandi ryera ryawe rya Yesu haleluya amen amen. Herr Jesus, mein Heiland und Helfer, ich beug mich in Demut vor dir. Der Welt und was in ihr ich sterbe, macht alles für Schaden schon hier. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir wie dir es gefällt. Ist in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist gestellt. Herr Jesus, so hilf mir dir dienen und Seelen zu retten für dich. O möchte mein Leben und Wandeln sie führen zum herrlichen Licht. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Ist in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist hergestellt. Er hilft mir zu sein stets geduldig und völlig im Glauben zu ruhen. O lehre mich tun meinen Bruder, wie ich wollte, möchte mir tun. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Ist in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist gestellt. Herr Jesus, verleihe mir Treue, den Feind will ich
widerstehen, dass wenn ich dereinst muss abscheiden, ich möchte bereit sein zu gehen. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, tu mit mir, wie dir es gefällt, bis in mir das Ebenbild Jesu ganz vollkommen ist